mu gatondo k'uyu wa kane niho ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Econet Wireless ryari ryazindukiye ku bitaro vyitiriwe umuganwa Karori, aho bari baramutse baja kurihira amafaranga y'ibitaro. Bamwe mu bagwayi bari bamaze amezi atari make bafungiwe muri ivyo bitaro ku mvo zo kubura amafaranga yo kuriha. Dr Bitangimana Marie Violette ajejwe ubuvuzi kuri ivyo bitaro yerekanye bashoboye kurihirwa ayo mahera, ndetse aranatubwira ingwara bari bagwaye. Muri abo barihiwe harimwe abagabo babiri, abakenyezi babiri n'abana babiri. Nyakubahwa Directeur marketing mu kigo cha Econet leo n'abadirecteur bandi mwagendanye n'abakozi bandi mwese mwagendanye batugende ngaho bitaro bya Conseil d'achat tunakanyamuneza ko kubagira abagwayi bacu batwitura usanga benshi badafite uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kwivuza hanyuma bashobore kwirihira imiti baba bakoresheje kugira ngo babavure. None ko bateteka mukaza kubakira natwe turabishimye cyane. Uwo mutima muze mu wamane kuko ibitaro byacu n'ibitaro byakira abantu benshi usanga bafise uburyo budakwiye kugira ngo bashobore kwivuza neza. Kubwa Marcel Bruno Ondo Obiag asanzwe arongoye igisata c'ubudandaji n'imenyekanisha, yamenyesheje ko ico gikorwa kiri mu mugambi bise Burundi igihugu canje Econet umuhora wanje. Yanamenyesheje kandi ko abo barihiwe batari bazi ko Econet ihava ibagendera. Et ce matin, nous sommes ici à l'hôpital Prince Charles Reagan, tout simplement parce que nous avons, dans le cadre de notre mission et dans le cadre de nos valeurs qui consistent à pouvoir assister les populations les plus vulnérables. C'est dans cette optique que nous nous sommes rapprochés de cette institution pour pouvoir identifier quelles sont les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce. Muri abiryo shirahamwe ryarihiye harimo Ntimirangeza Catherine yarihiwe yagera ku bihumbi 988 n'amajana 487. Inyuma yo kuronka uruhusha rwo gusohoka ibitaro n'utuganuke twishirahamwe Econet Wireless, bashimye ico ciyumviro cari no shirahamwe ryo ryabibutse. Itwa Kwizera Aime Clovis, nkaba afise akanyamuneza ntangere no garagaza ngaho imbere yanyu ko gukengurukira Imana mushobora byose yahagurukije Econet leo kugira ngo ishobore kuza kuraba abari ngaha mu bitaro bavuwe mugabo kumvo za fagitire bakaba batari bwashobore gusohoka ibitaro. Ndakengurutse cyane bimwe bivuye ku mutima uko nari maze igihe kirekire, nari maze kiringo c'amezi angana 2 ndi ngaha ndindiriye kuriha iyo fagitire. Sindabona rero iyo ayo mafaranga azova kuko yari amafaranga atari make cyane, nkaraba mikoro yanje nkabona ko ayo mafaranga ataho ashobora kuyakura. Nitwa Niyankunze Alice, turabashimiye cyane kuba mwatushitseko muri peshereri. Ubwanje inahuye n'ibibazo byinshi, muganda bashimiye kuba mwaje kubidufashamwo. Amahera bari baciye ni menshi cyane, je ntaho nari kuyakura. Rero Imana ibahezagire, abantu bose muzoze murabitaho kuko Imana yo mwijuru niyo yonyene izobahemba. Murakoze.